Bakunzi ba Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muriko muratwumviriza muherereye. Tubibutse ko iyi radio mushobora kuyumva amasaha 28 kuri 28 ciye kuri West 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu com. Jewe nitwa Jo Philibert Karangwa ntiramanye namwe kuri uno wa 30 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Nkuko mubizi mu gihugu c'u Burundi hariko harategurwa amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kwa Rusama umwaka wa 2027. Gushika uyu munsi abakandida babiri bonyene nibo bamaze kumenyekana ko baziyamamaza nk'abahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu. Umwe muri abo hari nawe yatanguye kwigaragaza ni Evariste Ndayishimiye yatanzwe n'umugambwe wa CNDD FDD ngo azokwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu. Uwundi wa kabiri yaraya amenyekanye ni uwitwa Gabriel Banza Witonde, uyu akaba arongoye umugambwe APDR. Uno musi abarundi basa n'abafise amakenga ku matora y'umukuru w'igihugu. Ahanini aya makenga akaba afatiye ku matora yandi yabanjirije y'abashinga amateka canke amatora yo ku mitumba, aho yagiye aribonekezamwo utunenge dutandukanye. Uyu munsi none icizere co bikihe kugira ngo amatora azobateguwe neza atagatotsi karimwo, naho byamaze kumenyekana ko amatora azobagizwe n'umugambwe umwe. Umugambwe APDR imbere y'ikoraniro kaminuza igihe yashigwa ahabona ngo azohiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu, basize ahabona umugambi udasanzwe, umugambi bazovuga ko bazoshikiriza abarundi, mu gihe uwo mugambwe APDR wewe uvuga ko uzanye inyishu ku barundi. Yamara babirabira kure bobo n'abikurikiranira hafi babona ko uyu mugambwe uri mu kwaha kwa CNDD FDD, naho rimwe na rimwe uyu mukuru w'umugambwe wa APDR yerekana ko atari muri uko kwaha. Ni mu gihe uyu Gabriel Banza Witonde yaraye yemeje ko azotsinda amatora y'umukuru w'igihugu, ahubwo agasaba igisirikare c'u Burundi hamwe n'igipolisi nyabuna kuzokwama barikanuye kugira ngo bazoce bamucungera nk'umukuru w'igihugu, naho atari gisoda ciwe canke igipolisi ciwe. We
shavu abanyepolitike na cencane bavuga ko bashaka gutahana iteka ridasanzwe. Ibi inya vyaratumye bamwe mu Barundi bafata inzira y'ishamba. Aha ni mu gihe hari umuhari witwa Rede Tabara uheruka gushira habona programme canke ivyumviro bishasha ko ugiye kubogora Uburundi kandi uzoruhuka ufasha igihugu kandi ko uzohangana n'intwaro ya CNDD FDD mu nyuma hagatunganywa amatora ahurikiyemwo bose kandi ateguwe neza atarayo umugambwe umwe. Abarundi batari bake bafise ubwoba bisunze ahanini kuvyagiye biraba mu matora yaheze nkuko nabibabwiye. Reka tumira amate mu kanya duce tubandanya na kino kiganiro kigizwe n'umwihwezo wanje jewe Geoffrey Bert Karangwa ndongoye Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Karibu uzimira arazimbwa twamanira bya bijumbu ni karibu. Nangahe mwana wanje mpimira ibiro 10 nigire ndacerewe kandi uraba binini. Nta kibazo gamutama zanije gunira birabaheranye. Stop. Ni karibu n'abandi ni karibu. Stop. Banza muhagarika ibyo byose. Bega mwarasaze. Uradandaza gucyo ukuri kwamye atari amakori mutanga. Kandi mumva atasoni mugira. Imajewe nigire wamwa musigara murabezuka. Sinakubwiye ko ncerewe. Nababwiye ko muhagarika byose. Shira hasi bagunira. None gamutamba kumbwira ivy'amakori kandi ndi impunzi. Ibyo ntiwobibaza amashira hamwe atujejwe. Ndi impunzi n'ukuri nta kori ntanga. Ujya rero wamufasa newe nakurije. Naho gushoreye kandi nkaba ndi impunzi nkawe. Umenya ko buri muntu wese afise icyo akora yabadandaza ategereza no gutanga ikori kandi naho bagutoza utigeze udandaza canke utari n'umudandaza. Erega nivyo bifasha kubaka ibikorwa vy'iterambere kandi natwe tukisanga mu buryo bumwe canke ubundi dushikira. Erega hariho uburenganzira bw'impunzi nivyo nayisabwa mu kubaka igihugu iba yarahungiyemo. Ivyo ntubizi kweri. Uko n'ukuri kandi ntacubeshemwo kandi pe numva aho waranabimenye. Ego ndabitahuye n'ukuri nanje kuko ibyo byose mumbwiye atana kimwe narinze. Reka ndayatange nanje nterera umuganda mu gihugu kimpaye indaro. Ego cyane ugize neza kubitahura kandi ubitahuze n'abandi. Nawe rero wamukiriya wagize neza kumfasha. Ego mbega koko impunzi ntitegerezwa kuriha amakori kubera ko ari impunzi? Hari bamwe mu mpunzi bibaza ko impunzi zitegerezwa kuriha amakori canke ayandi mafaranga asabwa n'amategeko kubera ko ari impunzi. Ibyo si ukuri. Amasezerano ya Geneve yo mu 1951 yerekeye impunzi ategekanya ko impunzi zitategerezwa kubisabwa amakori canke amatagisi arenza yasabwa bene igihugu. Ibyo tubisanga mu ngingo ya 29. Ariko aya masezerano ntavuga ko impunzi zidakwiye kuriha amakori n'ayandi mafaranga ateganijwe n'amategeko y'igihugu zahungiyemo. Nayo ingingo ya 24 ikavuga ko impunzi zikwiye gufatwa nk'abene igihugu mu bijanye n'impembo, ubwishingizi n'izindi ngingo zijanye n'akazi. Ibyo bisigura ko iyo amategeko ateganya taxe canke amakori ku bakozi bose n'impunzi nazo nyene ziri muri ako kazi canke muri ubwo budandaza ziba zirimo. Ingingo ya 2 igasozera yibutsa ko impunzi yose ifise ibanga ryo kubahiriza amategeko n'amabwirizwa y'igihugu cayihaye ubuhungiro. Nico gituma iyo itegeko riteganya ko abadandaza bose canke abakozi bose batezwa kuriha ikori kanaka, impunzi nayo nyene muri kimwe muri ivyo bikorwa bisabwa ayo makori canke amatagisi irabitegerezwa. Ico amategeko mpuzamakungu abuza ni ugushiriraho impunzi amakori yihariye canke arenze ay'abandi kubera gusa ko ari impunzi. None muri ayo matora y'umugambwe umwe hoho ni kihe kibanza c'ugwaruka? Ugwaruka uno munsi naho rusa n'ugwashingiwe ibanke izorufasha
bije. Iyo banke bikitwa ko uronka ingurane uciye mu mugambi w'ico bise payeje. Uyu mugambi nawo nyene uhabwa abo mu mbonerakure canke abasanzwe barigize abahizi mu kunyuruza, kwica canke kugandagura benshi. Aha urashobora kuronka ingurane yo kwiteza imbere kugira ubandanye mwene ivyo bikorwa bigayitse. Naho nyene iyo hageze mu gushigwa mu nama nshingamateka canke ayandi mabanga y'igihugu, urwaruka rurakumirwa n'uwo mugambwe CNDD-FDD kuko usanga babandanya barukoresha ariko bakaruha cane cane intica ntikize kugira ngo babandanye gukoreshwa muri ayo mabi ari abakene kandi atanico bafise. Ni mu gihe urugwaruka nyene ruriko rurategurwa muco bise FRADE kugira ngo urugwaruka ruzotabare igihugu mu gihe Uburundi bwotegwa. Ni mu gihe havugwa amakuru hirya no hino amabatayo atandukanye yamaze kwiyestara kugira ngo ari hamwe Uburundi butewe, urugwaruka rwo mu mbonerakure rwashizwe muco bita FRADE, ico umugambwe CNDD-FDD wita igisoda co gusahiriza kugira ngo bazoce birara mu banyagihugu. Iyi nkuru tukazoyigarukako umunsi w'ejo. Tugarutse ku bijanye n'amatora muri kino gihe, naho hamaze kumenyekana abakandida bashika babiri, harashobora kuboneka abandi canke hakabura n'umwe. Ni mu gihe imugambwe nkaza Frodebu canke Ipona, CNL canke n'indi migambwe ikora mu Burundi isa nkaho yamaze gucika intege, na cane cane hashunzwe amategeko yagiye arashigwaho n'uyu mugambwe kugira ngo uzokwitabire amatora, aho utegerezwa kubanza kwerekana imiliyoni 100 n'abantu isinzi baguherekeza muri ayo matora no kugira indorerezi ku biro by'amatora bitandukanye. Naha rero ngarukirije umwihwezo wanje canke ikiganiro c'uno munsi nabateguriye, ari hamwe mu nkundiye twosubira ku munsi w'ejo. Mugira ibihe vyiza.